kumwe mubwira ngo zana ayo madorari murambanye urudubi neza dore ayo madorari yakura kamwe mvagwiza tunga rimwe mwari kuyazana mugani mwebwe bambere muza utegereza kuduha amadorari utaduhaye ntitwemere. Umukuru w'igihugu yitwaza nk'abamushigikira abashigikira cyane ubutegetsi bwiwe nibisanzwe murumva umukuru w'ibiro umukuru w'igisirikare n'umukuru w'iperereza mugabo ugiye kuraba rero ibintu bariko barakora amafaranga bakura mu bigega vya leta n'amafaranga y'umurengera. Umwanya w'abakuru hagezweho ariko haravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mwese ndabaramukije banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza nkuko mubizi monota ku yundi tuba tubashikiriza ibivugwa hirya nino mu bisata vyose. Tugaruke ku makuru arabana na politike n'ivy'ubutunzi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Ndayishimiye ntahagarara kwidoga buri munsi avuga abazingamitsi igihugu n'abagumiza igihugu c'u Burundi mu bukene, ariko akenshi akagaruka kuri bamwe mu ndongozi. Aha akaba yavuze abarwizatunga ngo banyegeza amafaranga y'agaciro bakagaruka kuyamusaba, ariko nanone nk'uko twama tubibashikiriza amakuru yacu atandukanye kandi nk'uko vyumvikana mu majambo mukuru w'igihugu akunda gushikiriza, agaruka cane ku bantu bakomeye mu butegetsi boba bakora ivyo bishakiye bagatuma igihugu cama mu bukene butagira izina. Turaza kumva ivyo Perezida Ndayishimiye avuga abagumiza igihugu mu bukene, ariko nanone turaza no kumva umwihwezo wa Bob Rugurika n'umumenyesha makuru akaba anarongoye radio RPA ijwi ry'abanyagihugu, umwihwezo wiwe kubirabana n'abanyonora itunga ry'igihugu kandi Perezida Ndayishimiye abo akorako agasha akaba ari ibihangange biri mu butegetsi bwiwe. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru turabe n'igituma umukuru w'igihugu adashobora guhana abo bantu yama yidogera umunsi ku yundi. Ivyo vyose turaza kubikurikira mu buryo bw'idonido. Nyabuna aho guhana abo bategetsi bakuru ba mustaneri nibo bama bakugwa mu mabanga, ariko vya bihangange bimwegereye bikaba bidakogwako kandi bifise amatungo y'umurengera, ari nabo ngo boba banyegeza amafaranga y'agaciro bakagaruka kuyamusaba nyene umukuru w'igihugu. Turaza kubikurikira, ariko nanone hari indi nkuru yavuzwe cane kubirabana n'ubutunzi. Tukiriko turavuga kubirabana n'ibura ry'amafaranga y'agaciro, igihugu ca Tanzania coba caranse gufasha igihugu c'u Burundi mu kugiha amafaranga y'agaciro kandi Uburundi bwarabisavye. Umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan hari amajambo akomeye cane yavuze kubirabana n'igihugu co mu karere ka Afrika y'ubuseruko coba kiriko kiringinga igihugu ca Tanzania ngo Tanzania igifashe kuronka amafaranga y'agaciro, ariko nanone Tanzania yoyo ngo irifashe neza kubirabana n'ivy'amafaranga y'agaciro. Turaza kubabwira bimwe mu vyavuzwe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Samia Suluhu Hassan. Nico gihugu coba ari ikihe cagiye gusaba ko cofashwa kuronka amafaranga y'agaciro? Perezida Samia Suluhu Hassan avuga ko bimwe mu bihugu vyo muri Asia bimaze kumusaba ubufasha bw'amafaranga y'agaciro, aho umukuru w'igihugu ca Tanzania avuga ko igihugu ciwe cifashe neza mu vy'ubutunzi agereranije n'ibindi bihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Perezida Samia Suluhu Hassan yongera akavuga ko hari bimwe n'ivyo bihugu ariko atavuze izina bimaze kumusaba ubufasha bw'amafaranga y'agaciro kugira bikunde ko biguma bironka igitoro. Ariko yifatanya n'abakenyezi bo muri Tanzania mu guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ati ntimubeshwe mu vy'ubutunzi, twifashe neza muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko, twifashe neza kurusha ivyo bindi bihugu vyose
ibindi bihugu bihangayikishijwe n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu, twebwe turafise ayakenewe mu mezi 4 ari imbere. Genda murabe hiyo mu babanyi n'iyindwi iri imbere n'ayindwi iri imbere ntayo bafise. Perezida Samia Suluhu Hassan yongera ati baguma badusaba ngo tubafashe garanti bikunde ko baronke igitoro. Twarababwiye ko bidakunda, natwe dufise ibibazo, ariko ubutunzi bwacu bwifashe neza. Warongoye Tanzania agashimira umurindi abanyatanzania bariko mu vy'ubutunzi no mu iterambere, ndetse akanasaba kutadedebukirwa canke ngo basamari kugira igihugu kibandanye gihagaze neza. Ivyo yabivuze benshi batangura kwiyumvira ico gihugu yoba ariko aravuga ni ikihe coba caramusavye ko yogifasha kikaronka amahera mvamakungu. Ijambo Perezida Samia Suluhu Hassan Tanzania yarayavuze ryatangaje benshi mu karere. Mu bijanye n'ubutunzi, Tanzania twifashe neza muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko, twifashe neza kurusha ivyo bihugu bindi vyose. Ibindi bihugu vyose birahangayikishijwe n'ubukene bw'amafaranga mvamakungu, twebwe turafise ayakenewe mu mezi 4 ari imbere. Genda murabe hiyo mu babanyi n'ayindwi iri imbere ntayo bafise. Baguma badusaba ngo tubafashe garanti bikunde ko baguma baronka igitoro. Twarababwiye ko bidakunda, natwe dufise ibibazo, ariko ubutunzi bwacu bwifashe neza kandi nitwagumiza ko umurindi tugaheba y'amajambo ya never tuzoguma duhagaze neza. Mu karere ni benshi bariko baribaza ico gihugu Samia Suluhu Hassan yavuze kitagira amafaranga y'agaciro y'ibikenewe mu ndwi imwe gusa, kandi kiguma kimusaba ko yogifasha kugira kigume kironka igitoro. Abanyakenya batavuga rumwe na Perezida Ruto bati aho avuga twebwe. No mu bindi bihugu nka Somalia na Djibouti harabavuze ko aribo bavuzwe, ariko bo ntibari muri EAC kandi nta rubibe bahana na Tanzania. Ngico ikibazo kiduhanze. Gerase Ndabirabe Murundi yivugira ko abarundi ataho bahurira n'idolari canke iyero. Bamwe rero bavuga ko ivyo yoba vyavuzwe Samia Suluhu Hassan atakindi gihugu yoba ariko aravuga atari Burundi, nayo atatomoye neza ngavuge ico gihugu icarico, mu gihe abategetsi b'u Burundi bamwe na bamwe nk'umukuru w'inama nshingamateka yemanze ko ata gihugu ciwe gikeneye amafaranga mvamakungu, kuko umunyagihugu muto muto atahahurira n'ivyo vy'amafaranga y'amanyamahanga. Mu makuru yandi nk'uko twari twabibabwiye, tugaruke kubirabana n'abiba amadolari mu Burundi. Ni bande biba amadolari mu Burundi? Perezida Ndayishimiye yidogera abarwizatunga baterura amadolari bakayanyegeza bakaca bagaruka kuyamusaba. Perezida Ndayishimiye avuga ko agiye gutangura kwiharurira ingene bigenda muri OBR. Bob Rugurika we yerekana ingene abegereye Ndayishimiye aribo baterura ayo madolari. Ni nayo mpamvu Ndayishimiye aguma asemerera ariko ntahane abo basuma yama ariko aravuga. Kadukurikire umumenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa radio RPA Bob Rugurika. Kumwe mubwira ngo tana ayo madolari murambanyi rudubi neza dore cyane madolari yakura hino. Kamwe mvagwiza tunga rimwe mwari kuyazana mukani mwebwe bambere muza utegereza kuduha amadolari utaduhaye nitwemere. Ukeneye uko nira kugira Imana ntiyica rero bahunda barongomore. Mutana ayo madolari, sana ayo madolari. Sana igitoro. Nkuko umenga ngaha mu Burundi hari robine mvoma ku gitoro. Sana imvura. Ibaze aho mutera hakaruka. Urabona imvura yataze, rabe ingene wobigira mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu arazana imvura. Ega murashobora kuremera umurongozi gushikaho mugangira ngo hariho abavuze ngo tuzomuruhisha ngo gushika wateye umuti.
nanjye navuze nti jesi nzoruha imana izoguma impinkomezi gushika umunsi yabipanze akizomuruhisha amadolari ahejeje kuyiba ngotana amadolari rero bahejeje kuyiba abo nyene bayivye nibo nyene bavuga ngo tana amadolari navuga ngo ngira aje gukontora umwe wese abe yatwaye ko yazanye ibintu bagaca bagenda bagatangira iturire muri za obere ngo ntibiharugwe aho nyene nzongera nicare muri obere ndavyiharure. Erega Ndayishimiye ni umunyamayeri aravuga ati ejo ndakeneye kuzosubira gutorwa hanyuma ategerezwa kwereka abarundi ati nyabuna murabona ko je nama ndiko ndavuga ivy'intwari bereye nama ndiko ndavuga ivyo kurwanya bakaboko nama ndiko ndavuga ivyo kurwanya ibiturire ariko naha ubona atakintu na kimwe abarundi cankwe n'abakurikiranira ibintu hafi bigera babona gihindutse mu vyo Ndayishimiye avuga. Mubone nk'umunsi umwe muti turabonye yafashe bakaboko iyi dosiye turazi ko yari yagiyemo ibiturire turabonye abantu bahagaritswe bahanywe basubije. Ivyo rero niko yahisemo kubikora ni bimwe je niyita gusinziriza abanyagihugu gusamaza abantu ariko mu bisanzwe ariko akora ibikorwa biteye ubwoba by'ubusuma n'ibiturire. Uretse President Ndayishimiye n'umuryango wiwe abandi bavugwa wowe wibaza ko badakorwa ko kubera iki canke badakomwakomwa kubera iyihe mpamvu? Twarabiravye mu madosiye tumaze iminsi tuvuga twarabonye nk'akarorero k'abantu b'abategetsi begereye President Evariste Ndayishimiye. Twaratanze nk'akarorero k'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo muri dosiye ijanye no gusohora amadevize muri BRB, amadevize basohora mu kinyegero bakayasohora bidakurikije amategeko bayaha abantu batayakwiriye. Twaravuzemwo umukuru w'urwego rw'iperereza uno munsi General Ildefonse Habarurema. Abo onye ugiye kubiraba n'abantu Evariste Ndayishimiye uno munsi nk'umukuru w'igihugu yitwaza nk'abamushigikira abashigikira cyane ubutegetsi bwiwe nibisanzwe murumva umukuru w'ibiro umukuru w'igisirikare n'umukuru w'iperereza. Mugabo ugiye kuraba rero ibintu bariko barakora amafaranga bakura mu bigega vya leta n'amafaranga y'umurengera. Mwarumvise nk'akarorero amahera amazi imisi ava muri BRD ahabwa ryashira hamwe ridandaza igitoro Prestige rifiswemo umutahe n'umukuru n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline ryashira hamwe ridandaza igitoro. Mwarumvise ko umukuru w'urwego rw'iperereza niwe atanga amategeko mu ibanki nkuru BRD mu kibanza ca perezida. Urumva perezida we waragenda hari akihorera agashira agati mu ginyi ariko umukuru w'urwego rw'iperereza niwe ahamagara umukuru w'ibanki BRD amutegeka ivyo akora. Mwarumvise ko mu mezi abiri aheze basohoye imiliyoni 120 z'amadolari y'amanyamerika bahereza rijya shira hamwe Prestige ririmo umukanda Ndayishimiye. Murumva n'ibintu biteye ubwoba ku butunzi bw'igihugu. Hanyuma Ndayishimiye nyene yarafise abakoresha abo rero igituma badashobora gukomwa ko urumva batumwa na President Ndayishimiye. Hanyuma naho woshaka ugafata n'abandi muhora mwumva basahura itunga ry'igihugu bahora bakora ibintu biteye ubwoba mu bijanye n'ibiturire ntibashobora gukomwa kuko Ndayishimiye ntashobora gutegeka nk'ubutungane gufata umuntu bumufunge kandi nawe bazi ko ariko akora ibisumba ivyo kure nico abarundi ntibazi baronderere. Ngayo hamwe mu makuru yaragezweho yavugwa cane irya nino mu bisata vyose ariko tugize ico tuvuze kuri no nkuri rabana n'ivyo bihanganye mu butegetsi bwa President Ndayishimiye vyo bavyiba ayo madolari. President Ndayishimiye akabavuga ko agiye gutangura kwiharurira ingene bigenda muri OBR. Bamwe bati nakamaramaza none umukuru w'igihugu n'inshingano afise ni gute ashobora kuja muri ivyo byo guharura muri OBR kandi hari abakozi batagira uko bangana muri ico kigo OBR bategerezwa ko bimuharurira bakamuha amaraporo. Ati umukuru w'igihugu ibintu vyose mu gihugu amabanga yose azoyafata mu minwe ivyo bintu azabishobora. Mbere yaratanguye avuga ko ivyigitora agiye kubifata mu minwe none ubu hakozwe iki? None atanguye kuvuga ko n'ivyo muri OBR agiye kuvyiharurira. Ivyo mubona umukuru w'igihugu yo bishobora? Ivyo rero bamwe n'abandi bati nahane ivyo bihanganje bimwegereye nabo bajenero bari hafi yiwe nabo barwiza tunga avuga ko biba amadolari bakayanyegeza arabazi bose naco gituma adatomora ngo avuge abo bantu
kandi vy'ukuri arabazi ahubwo aguma yidoga ariko ntagire ico abakozeko. Musitaneri canke uyundi mutegetsi muto agize ico anyonora canke nk'abivye amabati bakugwa mu mabanga ubutarari ariko abivye amamiliyaridi bazingamitse igihugu abo ntibakogwako. Bati vy'i Burundi nakamaramaza biracagoye gutahura. Ivyo bimwe mu vyo bamwe n'abandi babona, ariko nanone abenshi bati perezida afise akazi gakomeye cane, uru rugamba aruriko wenyene ntabariko baramufasha. N'amakuru menshi bariko baravugwa, aya makuru tukaba tuzagaruka ku makuru yacu yo hanyuma.